gukukuruka ngo ni benshi kandi bose ntibashobora kurungikwa kugarukana amahoro mu bihugu vyo hanze. Vyaraye bishikirijwe na General Marius mu nama yagirishije Ingozi kuri uwa kabiri igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Abasirikare bo mu ntara ya gatatu ya gisirikare asaba abasirikare kutaja barasaba kuja mu butumwa bwo kugarukana amahoro ngahubwo baje barasaba kuja mu kibira. Ni mu gihe abasirikare bobo bababaye cyane ngo kuko muri ubwo butumwa bwo kugarukana amahoro uri umusirikare utavuye mu migwi yaho zigwana kubujamwo ngo ni manampa. Bamwe muri abasirikare bavuga ko bashavuye ngo kuko barenganywa izuba riva, ngo bakwiye kwambika umutamana igihugu mu kukibogora kuko kigeze aho umwasi ashaka. Inkuru Dondo Jemba z'umutima yadutohoreje. Abagiye gukukuruka mu gisirikare bari bizigiye kurungikwa mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia n'ahandi baraye bakuriwe inkoni ku gishitsi n'intumwa y'ibiro bikuru vya gisirikare General Marius. General Marius yamenyesheje abasirikare ko bidakunda ko bose barungikirwa rimwe muri ubwo butumwa kuko ngo ni benshi. Abo nabo ngo nibaze barasaba kuja mu kibira ha gusaba kuja mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu mahanga. Abarungikwa cane muri ubwo butumwa akaba ari abahoze mu mihari yahora igwanya leta. Dutega amatwi umwe mu basirikare, ijwi ryiwe twarihinduye kumvo z'umutekano wiwe. Abasirikare bo mu ntara gatatu ya gisirikare dukura inkoni zishitsi na General Marius yarajavuye mu bikuru vya gisirikare aje gushakoza ari murare intara gatatu ya gisirikare yabereye Ingozi yo nama twari tuyirimo ari naho yaraye atubwije ukuri yuko ati nta basirikare bamaze gusigara bamaze kugenda rimwe. Aranasubira avuga ati nta basirikare beje mu zabukuru mwebwe muri benshi ati ntushobora kuzogira rimwe ati kandi Istevya umva ko atera ita Istevya Istevya mwese murondera muri benshi ngo nuko atanumwe yisabira kuja kundubura canke mu kibira kindi umuga mwese musaba misyo. General Marius rero tugatangazwa n'ingene abo bose bamaze kurenganywa abenshi abagize fade gusa akabatemukira na bamwe barimwo bahoze mu bagwanyi. Gushika ubu twebwe ntitubona icyo tugiye gukorerwa haba ku bamaze kugenda rimwe haba kubegereje mu zabukuru mu gihe bamwe barungikwa abandi ntibarungikwe. Urumwe bise fade ukaba uzi ko ufise ubishikira indani uzogira amahirwe uzogenda ubegereje gukukuruka. Cyo kimwe nabo yari yatanguye guhakana ko atanamwe baringanijwe bamaze kugenda rimwe nabo nyene ukaba uzi ko umufade ukaba uzi ko udafise umufade w'umwishikira mu bihugu vya gisirikare nawe nta mahirwe ufise yo kuzongikwa muri Somalia. Prime niyo ngabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare asabwa n'abo basirikare kubafata kumwe. Bamwe cane cane abahoze mu gisirikare ca kera FABE bareke guterwa ubwoba ko badakwiye gusaba kuja muri mission ko ahubwo bobo bakwiye kuja mu kibira gusa. Igitera ishavu ryinshi abo basirikare. Twongere dukurikire umwe muri abo basirikare. Turasaba Prime niyo ngabo rero kudufata kimwe cyo kimwe twese atawanja wangura kuko byari bivuze na General Marius yaje asa n'uterana ubwoba atubya yuko atawusirahira base kwinjira mission ahubwo ari kwinjira kuja mu kibira. Ni kuvuga ko gisefade yaje mu kibira nga Prime peya nabo barumwe muri Somalia kandi Afrika n'ahandi abandi bitega ubwoba ko atanumwe yarenganijwe abandi twabwirwa yuko tutokwishamo mu byamisho bigaca bidutera rero ikibazo n'ishavu ryinshi cyane tukabona ko twebwe atari dushaka tumira ku bantu bitwa abagize fade kuko bose baradutererekanwa. Bamwe mu basirikare basaba bagenzi babo guhaguruka bakambika umutamana igihugu mu kukibogora kuko ngo kigeze aho umwansi ashaka, aho n'umusirikare w'igihugu arenganywa izuba riva ngo utibagiye kwicwa, kunyuruzwa no gupfungirwa ubusa.
Dondo Diemba z'umutima urakenuye kuri ico nyene kivugwa n'abarongoye abandi mu gisirikare bahamagariye abasirikare kwisabira kwinjira mu kibira. Uyu munsi hiriwe haracana ko ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru atandukanye y'abantu bane bivugwa ko bari bamaze iminsi bahigwa n'inzego z'umutekano mw'ishamba rya Kibira ku ruhande rwa komine Matongo. Babiri muri abo bane bakaba barashwe n'abajejwe umutekano baca baracikana, umwe yakomeretse uwundi umwe nawe akaba yafashwe. Umukuru wa zone Ruganza hamwe n'umupolisi umwe bakaba nabo bakomerekejwe na grenade yatewe n'umwe muri abo bantu bane. Dukurikire uyu munyagihugu aravyigana. Urumva rero bya bintu ukuntu vyifashe ni ukuvuga hariho abaroberi abantu umuntu yari yatanze situation hirya yejo kuwa mbere mw'ijoro yuko abonye abaroberi bane bamanutse hari aho hari Nyarumanga. Ico gihe rero mw'ijoro barariye twira twose kugira turabe yuko batorengana mugabo ntibatogwa. Ico rero bari biriwe rero haraba gusaka mu mihana hari harukuru yegereye Kibira no mu mashamba nyene kugira ngo barabaho bo babinyegeje ariko ntaco babonye. Ubu mu gitondo hariho umugabo umwe aba ngaha mu Kigwati yarazindutse mu mirima yagiye ashitse hajya hakurya ikipfumu aca ahura baca barahura bane nyene bahuye ngo nta nko bari bafise ngo baca mubaza ngo hatugeze ngo ni hehe aca arababwira hanyuma bacaguma bamanuka baza mu Kigwati ko bagomba bashike nyene nawe mugabo ubwo nyene aca arabwira bari mu Kigwati ati baba turababonye ngaba ayi baramanutse baraje urya mu Kigwati bari kwiko baravyuka chef de zone yaca aronka amakuru aca aravyuka ahitana n'umupolisi bari kumwe ubwo nyene nabo baba barabashikiriye bashitse mu Kigwati bashitse bahabwiye ati shamako hejuru rero bashize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade acaza kuyikura mu kuguru aca arayibateye karazace zikomeretsa chef de zone cyo ku Ruganza n'umupolisi umwe bari kumwe mugabo buke ntibababaye hanyuma bacaro barabarasa rero n'abasirikare bari kwiposition nyene ngaha haruguru mu Kigwati bari bamaze gushika hepfo baca bararasa abo batatu bose babarashe mugabo babiri no baciye bapfa undi umwe yarakigoyagoya bacamujana kwa muganga. Umwe rero muri abo niwe batarashe baca bafatisha intoke hanyuma niwe ariko arabazembagiza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazo bazanye gusa bazanye amakoti ngo aho baraye niyo baje bazanye amakoti bari bafise rumvangira ngo bacumujana muri documentation kugira ngo bandanye batohoza amakuru. Numvise ngo hariho ni telefone kumbure baba bari bafise hariho ngo bita ngo ni mwara ngo niwe yari umukomanda wabo umugabo we bamurashe yapfuye bamba telefone hari telefone bava ko yari afise umva bariko barako ngira baza kuraba ko hari ibintu bashobora gukura mu nyene bishobora kubaha amakuru. Yego nuko vyagenze rero gushika ubu rero ubuzima burabandanya nta kindi sasa. Amakuru hadiyo haguruka ifise kubijanye n'abo bantu nuko hariho imbonerakure zituruka mu ntara za kure y'ishamba cimezo rya Kibira zarungitswe mu Kibira ziri kumwe n'abasirikare ngo mu ntumbero yo kubuza umwasi ko yinjira muri ico Kibira. Kubera ubuzima bubi izo mbonerakure ziri mu Kibira zibayemwo zimwe zihitamwo gutoroka. Bikavugwa rero ko n'abo bantu bane bazindutse bavugwa ko boba ari imbonerakure zatorotse muri ico Kibira zikaba zariko zigerageza gutawakuba ngo ziraye ko zoshika aho zituruka. Ivyo kuzirasa rero zitigwa kuba arabagwanyi ngo bifise intumbero yo guca intege abanyagihugu ngo babone ko atabatabazi bakoresha ibigwanisho bazoronka. Ibintu nk'ivyo bikaba vyaheruka kuba mu mwaka wa 2020 imbere y'amatora aho hari umugwi wita abisezerano barungitswe na bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu ntumbero yo kwita ko barongowe n'umushinga amateka Agathon Rwasa kugira ngo leta ibone uko ibuza kuja mu matora yo mu mwaka wa 2020 ariko uwo mugambi wahitaye kuwa amazi. Abarundi bati nivyo CNDD-FDD iriko ikora byo guca inkokora abanyagihugu ngo ntibubahuke kugwanira agateka kabo bizobata kuwa amazi nyene ngo kuko amarementanya nkayo siyazokemura ibibazo abarundi bikoreye bo nyene ubwabo igihe kigeze ngo ntibazokangwa n'ivyo bibasamaza bikorwa n'ubutegetsi. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate duheze duce tubandanya n'amakuru twabateguriye. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango bama banyotewe amaraso y'abavukana dukomoka kuri Seruka Rukanzi yatsinze Rumariza agatsindira no kwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi. Tururwaruka rwamarugavye
rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare, abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo, umupolisi Innocent Girukigomba yaheruka kurekurwa ku bw'ikigongo cy'umukuru w'igihugu aherutse kunyuruzwa kuri uyu wa ndwi Munyonyo uyu mwaka. Yanyurujwe atanzwe n'umwe mu bo bahoze bafunganywe mu ibohero rya Ngozi. Yagirizwa n'uwo muntu ataramenyekana umwidondoro wiwe ko ari watoza amafaranga agenewe gufasha abasigaye bafunzwe bazira ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ikindi yoba yagirizwa ngo bavugana n'umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije. Umukozi akomeye akorera iperereza ry'u Burundi Museremu Brice Tuyisabe hamwe na Fulgence Ndayikengurukiye nibo bazi irengero rya Innocent Girukigomba. Inkuru na Eric Kwizera. Uwo muntu ataramenyekana gushika ubu amaze gutanga amakuru mu iperereza ry'u Burundi yerekeye Innocent Girukigomba. Inama y'abakozi b'iperereza itegura ifatwa ryo yahoze ari umupolisi yabaye ku gatandatu igenekerezo rya gatandatu Munyonyo no mwaka. Iyo nama yari kwiga ingene Innocent Girukigomba yofatwa bitagoranye. Baca basanga umuntu kwa Brice Tuyisabe bo barafunganywe ari we botegeka kubafasha igikorwa cyo gufata Innocent Girukigomba. Niko guhamagarwa ku ndwi Munyonyo uyu mwaka ategekwa gutora imodoka n'abapolisi batatu. Innocent yabanje guhamagarwa n'umutwa Fulgence Ndayikengurukiye amubwira ko hari ibintu amutorera ace abimurungikira ahari mu ibohero. Niko guca amubwira ko ubimuha ari Elias asanzwe ari umugenzi wa Innocent Girukigomba hamwe na Fulgence Ndayikengurukiye. Brice akaba ari we yamushikanye mu iperereza ry'u Burundi ari kumwe n'abapolisi batatu. Museremu niwe yahaye itegeko Brice ryo gushikana Innocent Girukigomba ku bantu bataramenyekana gushika ubu. Ivyatumye avanwa ubutarariye iperereza acishwa mwibarabara rya Bujumbura Bubanza. Icatumye rero Innocent Girukigomba ahagarikwa ngo namakuru yatangiwe mu iperereza n'umuntu ataramenyekana mu kuvuga ko ari watoza amafaranga arungikirwa abagifunzwe bazirikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ikindi uwo muntu yabwiye urwo rwego ngo nuko Innocent Girukigomba yobavugana n'umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije. Ibitangaza abantu mu kwibaza ko niba vyo bari vyo koko Innocent avugana na Alexis Nduhije ngo n'ivyari vyahindutse icaha umuntu yavuganye n'uwundi. Brice Tuyisabe yahawe igikorwa cyo gushikana Innocent Girukigomba mu minwe y'abamukoze ico bashaka. Asanzwe nibonera kure yo mugambwe CNDD-FDD, akaba kandi azwi mu madosiye menshi yagizemwo uruhara mu inyuruzwa ry'abantu benshi cane kuva mu mwaka wa 2015. Muri abo harimwo Igoro hari amategeko, umupolisi Thierry Nkurunziza na Joseph Nsavyimana batazira komiseri. Brice hamwe arafatwa agafungwa agacishwa mu mabohero atandukanye mu ntumbero yo guperereza abapfunzwe, haciye igihe akarekurwa mu nyuma agasubira agafungwa. Abanyagihugu bahanura abaherutse gupfungurwa kwiyubara rwose bakanamenya ko abo bahora bapfunganywe bariko bakoreshwa n'urwego rw'iperereza ntibapfe uwo bizeye. Eric Kwizera urakoze. Urongoye ishirahamwe Parseme risanzwe rikangurira abarundi guhindura ingendo ngaratangazwa no kubona mu Burundi haheze imyaka irenga 15 abategetsi baririmba ko hariko harubakwa ingomero z'umuyaga nkuba yamara ntiyagenda rumwe rwigera ruboneka. Ivyo Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akaba abishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu agiye kuririra ku rugomero rwa Mpanda avuga ko leta yibwe imiliyaridi 50 zo kubaka urwo rugomero yamara ntigubakwe. Faustin Ndikumana akavuga ko ikibabaje gusumba ari ukubona inama nshingamateka hamwe n'ubugenduzi bukuru bwa leta batarigera bagira ico babivugako. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeannette Kamikazi. Igihugu c'u Burundi ngo kigendera ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwubatswe ku ntwaro y'umuhisi Jean Baptiste Bagaza ko mu Gwegura rwatanguye kubakwa mu mwaka w'igihumbi 1983. Ivyo nivyashikirijwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme, agatangazwa no kubona imyaka irenga 15 iheze abategetsi baririmba ko hariko harubakwa ingomero z'umuyaga nkuba yamara ntihagire na rumwe wigera ruboneka. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo, akaba yabivugiye mu kiganiro ku nama ica kuri radio Isanganiro.
mbega ni ko haheze imyaka irenga 15 hamba hariko haravuga ingomero z'imiyaga nkuba zubakwa zidahera turi kwigora rwa mpanda urendwa ko haje kwiyongeramwo urundi n'izindi tutumva ingene zigera igihe zitarashobora kuja mu ngiro zajije murembwe za kabuse zizandi kandi bikabibaye mu gihe Burundi ikibazo c'umuyaga nkuba kikiri kibazo gituma iterambere ry'igihugu ridashoboka vyama vyavuzwe mu mahuriro n'amakoraniro atari make ntihoza kumbera ico ingomero zimara imyaka 10 n'ingahe gorundi nago rugacaruza rukitamwo je hano bavuga ngo rumpanda bagiye kugugura ejo bundi bavuga ngo rugira runanyaruka ahubwo gogo ukubera vy'umuyaga nkuba vyagoranye mbonye nago ruko rugwa mu zindi nta rumwe rwakaje ke rwaruko kuvoma imirima y'imiceri nago nyene gwansi urashaka tuti nubwo yatangaye mugabo turafise ikibazo dufise kuva kera no wanga akaruro nk'urugomero rw'umuyaga nkuba rukomeye Burundi ruheruka kubaka nuwo mu gwegura kujya ni urugomero rukomeye Burundi rwaka gubatswe haraciye imyaka 30 n'iyindi ibikorwa byo kurutanguza byabaye 83 umukuru w'ico gihe bagaza yaguguriye 86 byo ndavyibuka yaguwe mu 86 bagwamaze imyaka 3 kandi ndwo tugigira ko mu ngomero zikomeye none duhere 2006 ingomero gushika kuri no sa none mu Burundi hazuzura iki gikorwa ca leta ngo kibone ko kimeze neza kubw'uwo muhinga mu by'ubutunzi akongera akabarongoye n'ishirahamwe Parseme avuga ko ikibabaje gusumba ari ukubona inzego zari zishinzwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta canke gukurikirana ingena amahera ya leta ariko arakoreshwa no kuvuga inama nshingamateka n'ubugenduzi bukuru bwa leta batarigera bagira ico babivugako akibaza ko nabo nyene boba bafadikanije n'abariko bariba leta bongere dukurikire Faustin Ndikumana zabujwe n'iki gukora nazo urumva zinjiye dara dance zinjiye mu mukenyero kumbura canke bazibujije gukora aho no tuko turavuga ko ntiwombwira ingene Inspection Generale de l'État n'ugwego ruzarakurikirana ahantu hose faranga rya leta rigera ugatanga raporo ugiye ukaraba kuri dekone ni kwa kundi nyene nanya ndazivuga mu rwego rwa gutegeza gutanga raporo y'ututi duregira zo marché public rumaze gutangira raporo n'amashira amateka muri ibintu vyose nitubwira amakomisi maze gushiraho itubwire igituma ibintu byatevye n'amashira amateka irikira kurikirana amafaranga leta ikoresha ku mwaka ingene ministre baza gusigura ukaraba ingene bigenda ingene babemera ko amahera bakabaha yandi n'ayambere batasiguye neza atadeba yabaye Tubibutse ko Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme abishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu agiye kuririra ku rugomero rwa Mpanda avuga ko leta yibwe miliyaridi 54 zo kubaka urwo rugomero y'amara ruraheza ntigubakwa akaba yari yatanze ikiringo c'indwi zibiri zitarenga ko hategerezwa kuzoba hatanguye gukurikiranwa bagize uruhara muri ubwo busuma ariko kugeza n'uno munsi akaba atakintu na kimwe kirigera gikorwa n'umukuru w'igihugu akaba atigeze agaruka ngo abwira abarundi aho byoba byaramugoreye na cane ko hari n'abantu basanzwe bazwi ko bagize uruhara muri ubwo busuma haravugwa imyidogo idasanzwe mu bigisha bo mu ntara ya Rutana aho bariko baratozwa amafaranga ku nguvu ayo mafaranga angana 5,000 babwirwa ko arayo kugura intebe z'abanyeshure bakavuga ko bitumvikana ukuntu hejuru y'ubukene barimwo n'umushahara w'intica ntikize bahembwa bongererwa ko umuzigo wo kugura intebe abanyeshure bigisha ngo leta ya CNDD-FDD nirubura kigongwe kuko yirengagiza ubukene barimwo kandi bwatewe n'iyo leta nyene King Blaise Iranzi abo bigisha bo mu ntara ya Rutana bakaba bijoga bidasanzwe inyuma yo gutozwa amafaranga angana n'5,000 kuri umwe wese bakayatozwa ku nguvu kuko atavyo bigeze bumvikana n'abarongozi canke ngo bive gushaka kwabo mu gutozwa ayo mafaranga bakabwirwa ko ari yo kugura intebe z'abanyeshure kuko nko mu ntara yose abana biga bicaye hasi amakuru radio haguruka yashoboye gutohoza nuko iyo ngingo yavuye mu muganga CNDD-FDD ayo makuru nyene akaba bandanya avuga ko abayobozi b'amashure mu iyo ntara ya Rutana bakoreshejwe inama n'abarongozi ba CNDD-FDD ari naho hafatwa ingingo yo gutoza ayo mafaranga bakabategeka kuja kuyatoza abigisha barongoye bikavugwa ko muri komine Giharoho birenze urugero kuko hajamwo n'iterabwoba mu kuyatoza dukurikire ubu mwigisha wo mu ntara ya Rutana yashimye kuyagana radio haguruka tukaba twahinduye ijwi giwe kumva z'umutekano wiwe twashaka mu butabari kuri nimba byoshoboka twebwe mu ntara ya Rutana by'ukuri tubarebe indongo z'iyo ntara ya Rutana cyane muri komine ya Giharo ngabo banashaka bivugwa mu ntara yose ariko komine ya Giharo hoho n'uruguru none ko dufite ikibazo c'ibura ry'intebe z'abana bicara ku mashuri mu gihugu cose none rero intara ya Rutana izo ndongozi zaragiye hamwe ziragira inama yazo ivyavuyeyo babibwira abadiregiteri n'abandi bayobozi ngira ngo zafata ingingo y'uko hategerezwa gutoza amafaranga muri rusange ku bakozi ba leta bose no ku batandaza muri rusange ariko hageze mu bigisha hoho n'ikibazo
ubwa mbere abigisha turi mu bukene butagira izina umushahara wonyine dufise ntushobora gutungira imiryango ukwezi turi mu makaridi ugatumva biduye ngo amafaranga ya ubu rero bakasa no 5,000 buri mwigisha ukwigisha mu mashuri mato mato arongera ngo amashuri yisumbuye ngo ni 10,000 umuyobozi 15. izo ngingo rero zifatirwa ahantu nta canditse kiyongera kuri ico kintu nta teze basohora y'inama bagize bavuga ati rero uburongozi mu ntara canke ikomine twaragize inama kugira ngo izinyiri ibyo bafunditse n'ibi kurikira n'ibi babiteye ku mukono hama natwe bayiturungikire ngo tubibone oya ico kiza nk'ikindi gikora kuko nyene umurezi akubwira ngo andika ngaha agakora ku gipapuro yatarashije yashyizeko n'intuzeye amazina n'ibindi nguza amafaranga twiza tweza two tuvaye tuja hehe. Abigisha batandukanye bayazina duhaguruka bakaba bidoga cane naho bo bavuga ko ataba bidogera kuri bo ngo ntibatahura ukuntu botoza amafaranga ku gahato ngo kuko basanzwe bibereye mu bukene kanatsinda ngo ntibogira kwigisha abana ngo bongere abari babagurira intebe bicarako. Babandanya bavuga ko leta ya CNDD-FDD ari leta rubura kigongwe kuko ngo ntiyari ikwiye kubaremereza umuzigo nk'uwo kubatoza amafaranga kandi basanzwe bibereye mu bukene butagira izina hatibagiwe umushahara w'nica ntikiza basanzwe bahembwa. Abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi murabibona murabyumva mwumve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasoni n'imitima bafite umutima runtu harageze barundi kazi oya trop tuvi buzimu tuji buntu